bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, twemera kuvyara ubuzima. Jewe turi kumwe ni Justin Mugisha. No munsi mushaka kwibaza muki none turi he? Murabona yuko se kandi keza, murabona yuko nambaye n'umwambaro mwiza. Ndikumwibaza ati none ngira nje muri Coupe d'Europe, ngira ndabajane kuraba ahantu Arsenal kirakinira nkuko twama tubigira. No munsi tugira tubatware kuraba equipe muraza kumva izina ryayo, muraza kumva n'amateka yayo. Ni equipe ihambaye cyane, ariko kugira ngo sindababwire byose nimugumane natwe kugira ngo muze kumva byinshi kandi muze kumva n'ingene abo bantu babayeho n'ubuzima bwabo. Kumbure mwazishobora kumva n'icyo bifuza, hama ushobora kuba ufise ico birabafasha. Hanyuma rero tugikora twagiye, reka rero twakigwe n'usanzwe baserukira uwo bita captain, hanyuma duheze turamutse n'abandi, hanyuma baraheza batwidondora. Karibu. Yewe nsanzwe serukira Akamize FC. Tumaze imyaka myinshi dukinira umupira kwa kagacere kacu, akagacere ko muri classe minere mu bakabona namwe. Ego uko twatanguye kera cyane, kandi twarabantu tukiri hasi cyane, mugabo ubu turashima kubera hari aho twashitse, hari aho tumaze kugera. Uwagiye arabitufashamwo, tukamanya inkuru nziza n'ahari hose iteka ryose. Imana ibandanye muheza agira. Ego twebwe imisi yose twama ngaha kuwa gatandatu, muga kubera ubuzima bugoye hariho bamwe badashobora uno munsi kuba batabonetse. Ego mugabo uko turi ngaha twese turakwiye kubera tuzuye umutima w'urukundo nkuko Inyasi inkuru nziza yabituraje. Twagiye tuva imihinga itandukanye, tuba mu mabarabara, mugabo ubu turashima Imana, ubu nyabamwe turafise imiryango. Naco gituma rero tutabonetse turi benshi ku umunsi bamwe ntibabonetse ku mpamvu zitandukanye, abaronderera imiryango birabigoye nyene. Nico gituma rero uno munsi turi ngaha. Murakoze cyane. Twashaka banze kwidondora, hanyuma mukubwire n'izina rya equipe, hanyuma baje tubabaze n'ibindi bikurikira. Jewe banyita Bikorimana George. Izina rya equipe yacu nani Akamize FC. Rero n'abandi bagenzi turi kumwe. Naganze Kristo. Bikorimana David, abandi umwe mu bakinyi ba equipe Akamize FC, kandi nkabanda yimazemo imyaka myinshi kuva igitangura. Bigire Kristo. Bigire Kristo. Naganze Kristo. Tunganye tondive hantu mu Akamize FC kandi abo bakona jipo ndo Bigire Kristo. Naganze Kristo. Twishime Doris. Amani mu Akamize FC. Mu bavu banagiye kuri amazi. Bigire Kristo. Naganze Kristo. Nanze nitwa Iteka Done, abandi umukinnyi wa Akamize FC, aje sindu wa Kiyaga. Gira amahoro. Nanjye nk'abandi umukinnyi wo muri Akamize FC, abantu wa kera ba equipe gitangura. Aba nitwa Bukuru Egiri. Bigire Kristo. Naganze Kristo. Nanjye nkaba nitwa Jeremara Jedon, abandi umukinnyi wa Akamize FC, nkaba maze n'abandi wavuba. Yesu nashimwe. Amen. Nanjye nkaba nitwa Twagiramungu Faustin, nkaba watangwanye na Akamize FC n'uwo ndacari. Ego murakoze cyane kutwidondora, kandi mwumva yuko ari abantu harimo bashasha babonye ino equipe barayishima, hariho n'abakera batanguranye. Mbega iyo equipe navuze ko yitwa Akamize FC. Akamize FC kubakera bisigura iki kubari
batabizi bariko baratwumviriza nukumbere no kuri bashasha batabizi. Yego Akamizi FC kuva na kera tukiri muri ekipe, umuvyeyi wacu akiri ngaha hafi yacu ataraja mu butumwa bw'ubumisionari muri Swede, yamya twigisha ishiryo zina risigura kugira ngo twitahure kuko twari twavuye kure mu buzima bugoye, twarara habi, twafungura bigoranye. Rero umuvyeyi amaze kwihweza ubwo buzima bw'abana bo mwibarabara aratwegeranya, aratubwira iryo zina. Tumaze kuba umugwi wa ekipe acahitamo kuryita Akamizi FC. Rero iryo zina rino twibutsa yuko ari amizero, agateka kuri twebwe, kugira ngo iryo zina twame twuryumva ko byoduha umwizero muri ubwo buzima bubabaye burimwo. Niho yatubwira yuko Akamizi FC mu nsiguro y'amajambo yose ni amizero, agateka FC. Tugire Kristo. Ego murakoze cyane, mwumvise yuko ari agateka ari amizero FC. Mugabo jewe ikibazo nciye nibaza, mbega iyo ekipe yatanguye ryari, yatanguye gute, mwahuriye hehe? Kumbure ngira ngo kapitene nawe narafise ico yotubwira. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Twebwe iyi ekipe yacu twatanguye dukinira ahantu hepfo ya Peseri. Iyi ekipe yatangujwe na Mutama Nyasi Nkuru Nziza. Uko yagiye aradutoratora, yagiye aratora umwe aratwegeranya, araturemamwo ikintu cy'urukundo. Kubera muri twebwe nta rukundo twari dusanzwe dufise, urumva abantu bamubara rukundo tuba dusanzwe dufise, mugatuca turonka umuntu w'imbere adufata ukuboko. Gushika rero n'uyu mwanya turacabandanya, sino igihe twatanguriye ni kera cyane mu 2009. Ego murakoze cyane, mwavuze muti twari mu buzima butandukanye, twari mu buzima butoroshe. Mbega nk'ubu uyu muntu agerageje guca ku mayanga kuko ni byinshi umuntu abamo, mbega mugerageje kuvuga ibyo umuntu yarabayemo muri rusangi byari biki, kugira ngo twumve yuko dufise aho twavuye, dufise naho tugeze? Ego muri rusangi ubwo buzima tuvuga bwari bugoye icyo gihe. Twarara mu ibarabara, ntaho tuba twari dufise, ntaco dukora twari dufise, twikorera imizigo, twargidumara, twabaho nabi. Rero icyo gihe umuvyeyi Nyasa amaze kutwegeranya, akatugira umugwi, akatugira ekipe, twari dufise n'umugwi munini w'abadukurikirana, batwigisha imico no kubaho. Abanyeshuri bo muri Grarak kera bari benshi, badukurikirana bavuye ku mashuri, biga za kaminuza, hama bagaheza bakadukurikirana, bakadufasha gusubira kwiyegeranya, gusubira kuba abantu mu byiyumviro, mu ndero, gusubirana imvugo rupfasoni, kuko wasanga dufise imvugo zidashemeye, ibitutsi. Ariho n'abatari bazi Imana nka jewe barashoboye kumfasha, baranyigisha. Umuvyeyi Nyasa arandondera abanyigisha, arandondera ibatisimu, ndashobora kubatizwa. Inyota nari mfise imyaka myinshi ndi mwibarabara irakira. N'abatari bake bagenzi banje twaragiye turahindura imico y'ubuzima bwo mwibarabara kuko bitari byoroshe. Ego mbega hari uwundi ko twumvise ko hari abakera, hari uwundi yoba afise akantu yodusangiza kuri ubwo buzima? Yego yaradusangije kabisa kandi twararyohewe. Nkajewe ndamushimira cyane, yaranyigishije umwuga wo kumwa. Nta mwuga n'umwe nari mfise nshobora kubona yuko no kuri uwo mwuga nkumva yuko ndawunezererewe, mugabo yaranyigishije umwuga wo kumwa. Naho bitagenze neza ngo mbandanye ndawukurikirana, mugabo hari umwanya mbona yuko umfasha, nkabandanya nkorana n'abandi muri wa mutima w'urukundo, nanje bakanyubaha naho mbandi nkuko yagiye abitwigisha, nkabikurikirana nkumva ko nanje nezerewe. Ico nico kintu ca mbere mbona yuko yadufashije cyane. Mbega ubuzima wari ubayemo bwari ubuhe imbere yuko mumenyana? Jewe ubuzima nari mbayemo imbere yaho tumenyana, nacunga imiduga ngaho mu barabara, kora nyene n'ubundi buzi nyene busanzwe nyene, narahoma nyene n'uburanga muntu, hanyuma nyene turabonana nyene, ndaryoherwa cyane. Nanje Mutama Nyasi yarambajije cyane,
ntabwo atagize mu kuduhindura nari mu bantu bari mu ibarabara sinanzi gupanga inzu sinanzi icejo sinanzi ngo ejo ngo bizoba gutya cyangwa bizogenda gutya nabona buca nabona ubwira nta na kimwe nitayeho ubwamutema tumaze kubonana yaranyigishije umwuga wa salon de coiffure biga byo kujya kwiga mu myuga niho nagenda atorera indero nkeya ijya ejo ngiye nkatonda bakambwira bimera gutya ndagendeganye indero nkenye ubu ndipangiye akazu tunze umuryango vrema nta wundi tubishima atari Padiri Nyasi. Urumva yuko ari byinshi kandi nibaza yuko nawe natabikora wenyine. Mbega aba bavuze yuko ari bashasha nkoho mwumvise ibyo abo muri kumwe babayemwo ubu muri kumwe muri kumurabona mwumvise nigiki mushobora gushikiriza canke ni nigiki mwumvise muri mwebwe mwovuga umvura umwe canke babiri kugira ngo atubwire ingene yumve yuko kumbure turiko turatahura ibyo turimo. Twebwe turi bashasha amaze igihe kinini yego twego turumviriza ama histoire y'amaze igihe kirekire aho Patiri yabakuye kugeza n'ubu ko twe tubabona yego ntitwababona ntitubizi ico gihe twe ntavyo twabona ariko uko biri kose barinze baja imbere bagashima bisigura yuko hari ikintu kiba carahindutse mu buzima bwabo. Rero ivyo byose twebwe kuba twari twaraje muri equipe ya Kamizi FC si uko twari tuzi ati bimeze uku habayemo abo bose benshi turabona ko n'abantu twahuriye ngaha sabo twari tuzinanye mu bindi buzima. Urumva ntitwari tuzi tuje yuko tuje gukina umupira gusa turyoherwe tugende ariko twasanze ari umuryango tumaze kumva histoire y'abamaze igihe ngaha hamvye byose natwe bitwigisha yuko ahubwo si gukina umupira gusa ariko ni kunguka ni mu muryango mushasha twinjiyemo. Bico biduha motivation yuko ashira mu mutwe ati burya si gukina umupira gusa tuhungukira n'ibindi kuri bakuru bacu ubuzima babayemwo naho bari ubu natwebwe imbere yacu bizotwigisha kubana n'abantu neza gufashanya mu byo dukora byose kandi kanatsinda uko duhuye twese ngaha ntituzi aho tuzohurira dushobora guhurira mu bundi buzima kandi ivyo byose inkanduka byose urumva ni kuri Patiri Nyasi kariwe yabashize hamwe hama natwe twarongorwa twisanga twaje mu bandi hama twifuze yuko twobana neza ukunyene nk'umuryango ntitubone gusa ko duhuriye ku mupira ariko tubane neza nka famiye mu bisanzwe ko murakoze cyane. Murumva yuko tubana tuganira, murumva yuko biryoshe, murumva yuko hari abafise aho bavuye hatari horoshe. Yavuze ati twarara mu ibarabara twagidumara n'ibindi ariko nashaka bamwe muri abo batubwire muri bake aho bageze uno munsi mwebwe umwe canke babiri mugeze hehe kugira ngo twumve yuko by'ukuri kwa kwizera bwa buzima bushoboka iyo hari urukundo. Ego murakoze cyane kunyongera ijambo ati mugeze hehe. Jewe by'ukuri muri ubwo buzima kuva ico gihe ca 2009-2010 nja muri uyu mugwa wa Kamizi FC nari umwana wo mwibarabara byo kuri koko Padiri Nyasi twagiye guhura ibarabara ndarimazemo imyaka 6. Rero kuva duhuye na Nyasi n'abandi bamufasha cyane cyane abanyeshuri bo muri Glarake hamwe n'abandi basaseredoti bo kuri Chez Michel twaragiye turagira amakampanye kenshi hari twarigeze kuronka n'umutica twigisha icongereza. Ico gihe twararose indero rupfasoni n'indero runtu twaragiye turakina amamatch menshi hirya no hino no mu ntara tukajayo za Murambya za komine Munanira mu maparuwasi eka nungaha mu gisagara ca Bujumbura twarigeze gukina n'abashinga amateka twarakina n'abajejwe ubucamanza biciye kuri Nyasi yari afise ama communication n'abavukanyi hirya no hino twarakina n'abakorezi mu maparuwasi ya Chez Michel mu maparuwasi ya Cathedrale Regina Mundi aho hose byagiye birampindura mu bwenge byagiye birampindura muri bwa buzima bw'ibarabara ndumva ko mfise agateka ndisanga mbona ndiko ndagenda gukina ama match ndi kumwe na RTNB tugirisha ama kamera tubona ko biryoshe twarahurira ahantu nk'umuryango inyuma ya match
tukahimbagwa tugasangira umukate n'agafana kabonetse birandema ndumva agateka kugeza aho rero nkura ndamara ikiringo nk'imyaka 5 muri Akamize hama Imana irantera iteka nkuko nyene nari muri ekipe y'iteka ya Akamize FC amizera agateka ndagira iciyumviro cyo kuzana umupfasoni hama ndagira mariage ndabifashijemo n'umuryango w'abana b'Imana duhurikiyemwo umuvyeyi Nyansi ego urubanza rurakogwa neza mu mpundu amaremba kanyamuneze mu kamarahezagira ndashinga urwanje iryo ni iteka rya mbere maze kugabana muri uyu muryango abashinze urwanje ndarumazemo imyaka 10 aba ndarufisemwo muri uyo muryango maze kubyara abana 4 abana babigeme 2 bakurikirana umukuru n'umukurikira hamwe n'abana b'abahungu 2 bakurikirana urumva aho ndamaze kwiyubaka namaze gutera intambwe nsanzwe niyungunganya mu buzima bwo kudandaza aha mu gisagara n'umudamu wanje icyo nkagishima kandi kindi nshima nuko nungutse umuryango muri abanyene dusanzwe dukinana dusangiye ekipe ndafisemo umugenzi ndafisemo inshuti ndafisemo umuvukanyi ngize ingorane abazigize ngwaje abagwaje turarabana turafashanya nico naco kiramaze kunyereka ko hari ico nungutse kuko mfise undi muryango mushasha gushika uyu munsi maze mu imyaka 10 tugire Kristo.